twaje kubereka ibyo tumaze amayinga 6 dukorera mu ntara ya Makamba. Iyo tuvuze rero intara, mwumve ko tumaze gukorera mu ikomine ya Mabanda. Muri Mabanda twakoreye ku ducimbiri twitwa Karinzi, Butanyerera, Butambasha, Mubondo, Musebeyi na Kigamba. Utwo ducimbiri ndondaguye twatoyemwo ibisigarira by'abantu bashika 67, ariko kubera mukuze mwumve ko abo dutora bamaze gucika ifu ari bo benshi. Abo dutora amagufa imitwe yaramanyaguritse ari bo benshi. Nkaho Musebeyi abo bahazi n'ahantu hari Kimanga, niho abantu benshi biciwe bagerageza guhunga baje muri Tanzania, kandi mu byo twaronse dutohoza abo bantu benshi bacangaho bagerageza kuja muri Tanzania, n'indege yaraje irabegeranya iri mu kirere irabarasa bagerageza guhunga muri Tanzania. Aho rero ni bantu 67. Iyo ni Mabanda muri bwa bucimbiri nje kudondagura. Vugizo, komine Vugizo, aha turi twakoreye mu ducimbiri Gikuzi, aha nyene turi dukorera Rabiro, dukorera hitwa Rusenyi, Jongwe, Rutegama, Ninihenda umengo ni Ndoba ya mbere na Ndoba ya kabiri, hariho na hitwa Kabaragaza mumbabarire, n'ahandi hitwa Mazuru sinzi ko ari byo. Aho rero ndebeje kudondagura muri Vugizo mu duto ducimbiri ndondaguye havuye abantu bashika 672, ariko muri ico gitigiri c'672 igitigiri kinini nicavuye ngaha Gikuzi 592. 592 niho twatanguriye gutanguza ibikorwa muri kano karere. Ngiranje mu ikomine yitwa Makamba. Muri Makamba twakoreye kuducimbiri twitwa Munonotsi, harahitwa Muvumu, harahitwa Nyange, harahitwa Murenge, harahitwa Coganyana, harahitwa Kanzege byose n'ibiteranije na Munonotsi n'ibyo byose ndondaguye. Twakuyemo abantu babone kuteranije amagufa bashika 392. Iyo mvuze abo bantu mwumve ko hari abantu bacitse ubunwenwe, bacitse ifu. Nico gituma aho dukorera hari amagufa dushira mu magunira abijejwe, hariho n'ifu yerekeye utumanyumanyu tw'amagufa, nabo nyene turabatekera tukabajana mu bibanza mfata kibanza kuba turababitseyo. Hariho komine yitwa Kayogoro twakoreye cane agacibiri kitwa Butare, aho twahatoye abantu 34. Mu nkundire ngaruke ngaha Gikuzi duhagaze, kubera rero twatanguriye muco no kwita sufaze ya kabiri. Aha tuje kuhugurura twatanguriye mu biti by'amavoka, tutora ibinogo ku bitatu vya mbere. Uko iminsi yagenda niko twatora ibinogo, hanyuma baratubwira bati nariya hakurya Mapinis abashize bwa mbere bahabonye hariho ibinogo. Navyo nyene ibyo tumaze kumenya twarabiteguye. Aha rero Gikuzi mu nyumve neza niho havuye abantu 592. Iyo tuvuze ibinogo twateguye ni ibyo twita mu Gifaransa fosse commune confirmée, ibinogo vyemejwe
vyatweretse ko harimo impuzu amagufa. Hariho rero n'ibinogo dufurura abenegihugu batweretse, ariko tukagerageza ntihagire ico dukuramo. Ivyo binogo twafuruye ntihagire ico dukuramo, byose hamwe nabiteranije ni 16. Ntitwovuga menshi, murabona impuzu nyinshi. Izo mpuzu nyinshi ziravye usanga zisumba abantu, usanga zisumba amagufa. Insiguro baduhaye niyihe? Nuko hari abantu batawe mu binogo bamaze iminsi bari hejuru, amagufa mwamwe yamaze gutwarwa n'ibikoko. Amagufa mwamwe yamaze gutwarwa n'ibikoko, n'imbwa, n'inyoni. Niyo siguro y'izi mpuzu nyinshi usanga zimeze nk'izisumba abantu.